uriko wubaka politike canke uriko winjira muri politike uzogwanywa n'abantu bakuzi hamwe n'abatakuzi bose bakugwanyemo, ariko mu gihe uhawe uriyubakira kazoza kiwawe uzopambana n'ibikuraba n'ubuzima bw'iwawe. Ico twokwiga ugwaruka twige gucreya business ziwacu zizotwubaka. Ivyo bintu bibiri biratandukanye. Ugakunda umugambwe gusombye gukunda igihugu, igihugu ntuzocubaka. Ariko ugakunda igihugu ugashiramo n'ibikorwa byinshi, murashobora kubaka igihugu kandi mwese mugatera imbere. Politiki hariho abantu bayisaziramwo bagafata cyo bimariye kandi bari bafise ivyiyumviro byubaka igihugu. Hakugira rero ivyiyumviro byubaka igihugu, gira ivyiyumviro byubaka ubuzima bw'iwawe. Datanze mwiriwe kandi namaramutse kwa kunzi wa BDI Info, nshimira wese umaze gukora subscribe kuri no channel. Sinokwibagira nawe amadufashije kugira ngo ibiganiro by'iwacu bishikire abana bariye. Ino munsi ndafise message nkene ko tusangira nubwo ndiko ndagenda mu kayira. Nshimye kwibasangiza ndiko ndagenda kuko mfise iyo ndiko ndaja, ariko igikuru nuko tuyaga ibintu bishobora kudufasha. Murabizi yuko ihangiro ry'iwacu BDI Info turi ngaha kugira ngo twame yaga kuri ibi na biriya, na cyane cyane tuyaga kubishobora gufasha abarundi bari mu Burundi eka n'abarundi bari mu mahanga. Ino munsi nkene ko tuyaga ko rero sikindi nkene ino message ndayirungiki kugwaruka hanini eka n'abakuru baba ariko barayumviriza. Harimo avantage, hariho byinshi nkene ko tuyaga koko gatamba imbere ya kamera. Sorry bariso. Hariho benshi bashobora kwironkeramo ugwaruka akunguko plito. Murabizi yuko twege abarundi igihugu cy'u Burundi kirakenye amajambo make. Mu byo gikenye ahanini dukenye ivyiyumviro. Mu byatumye kandi gikena imvo za politike birafata ibice nka 90% kwijana canke 100% byatumye uburundi buguma mu bukene canke abarundi tuguma mu bukene turimo. Ivyo navyo kugira politike ifate ibice 100% mu ruhara rw'ubukene buri ku gihugu cy'u Burundi sibindi nuko ugwaruka canke abarundi benshi bahaye politike umwanya munini. Usanga abajene benshi bisuka muri politike, ukaje usanga nubwo igihugu cotwagwa n'umuntu akiri muto acagira za mentalite za dictatorship. Urumva ico nshatse gusigura sikindi, aha muri Afrika turafise mentalite zo gukundisha abarundi umugambwe canke mvuga ati abanyagihugu umugambwe gusumbya gukundisha abarundi igihugu. Ivyo bintu bibiri biratandukanye. Ugakunda umugambwe gusumbya gukunda igihugu, igihugu ntuzocubaka. Ariko ugakunda igihugu ugashiramo n'ibikorwa byinshi, murashobora kubaka igihugu kandi mwese mugatera imbere. Impamvu mpaye ndavuga bino niyi, muri Afrika eka no mu Burundi burimo hari ukuntu usanga bamwe mu banyepolitike bari kubahamagarira ugwaruka gukunda imigambwe yabo ku nyungu ziwabo panda ku nyungu z'igihugu. Ni gake uzosanga uwo mugambwe uriko uraguhamagarira muri bino bintu wewe uharankurikirana, we mukunzi wa BDI Info canke we washikiwe n'ino video. Ni gake uzoyumva umugambwe uhaye urakreya kazoza keza kugwaruka, bakreya kazoza keza kuri bo. Kandi imigambi y'iterambere ahanini iboneka ku bikorwa by'iwabo, niboneka ku bikorwa by'igihugu. Muri ko munahura neza. Wowe rero umunyagihugu canke we mujene uhawe urankurikirana ukaba wumva yuko oyinjira muri politike, impanuro no guha obireka, kuko nta mujene yinjira muri politike ngo ayiterane imbere. Kandi nta n'umuntu urumva nubwo uko uzokunda umugambwe gute mu gihe udafise uwiwanyu ari imbere kandi nawe nyira ukunda uzopfa ukenye. Ni benshi bagwaniye igihugu, benshi barapfuye, abandi ni bazima, abandi babibimuga, ariko bapfuye bakenye. Kubera iki?
bakunze umugambwe gusumba gukunda igihugu. Rega ushobora gukunda umugambwe ukanawugwanira kubera bashize mentalite kuri uwo mugambwe wawe, utashize mentalite ku gihugu ciwawe, bikagurigirira ikibazo muri kazoza. Byinshi rero nivyo bisha bidukwegera ubukene. Ndashobora gutanga akarorero kandi ku munyepolitike akiri muto ngaha muri EAC, muri East Africa Community, wo mu Buganda, Bobi Wine. Urabona yatanguye politike akiri muto, ariko wabona ukuntu aguma yirukwa ko agirante bamuburagiza bagirante, nubwo sinda amatora gute nashobora gutwara igihugu. Kubera iki? Aracyari muto. We nawe ntiwinjiye muri politike ukiri muto, bizokononera kazoza. Ikindi kintu noco nsaba ugwaruka, kuva abantu banizo nkuru zarizo zose zishobora kubashira muri politike, cyangwa umuntu wari wo wese wumva ko umugenzi wawe afise ivyiyumviro gusa byo muri politike, adafise ivyiyumviro byo kuguteza imbere cyangwa byo kukwereka inzira mushobora kuronderamo ubuzima mugatera imbere muri kazoza. Abanyepolitike benshi babayeho ata amahoro bafise kandi bafise amafaranga. Wewe nawe nimba ukeneye kwinjira muri uwo mwuga canke muri uwo mugwi, bandanya, ariko hazogera igihe wibuka no majambo mpaye ndakubwira kuri BDI Info. Twavukiye mu ntara zimbo, ni intara imigwi myinshi y'abagwanyi bagiye bagwana mu Burundi bagiye babamo cyane. Mba mvuze muri ziriya za Bujumbura, Rirare, za Cibitoki, Rumonge na Bujumburamiri. Ni abagwanyi benshi bagiye bagwanira. Ibimaye ndakubariya hariho impamvu, hari abantu benshi nzi binjiye politike kukutamenya uno munsi babayeho bicuza. Urumva umunyepolitike burya uzurabe no kurongora atevye kugira yuba kugwiwe, arongora atevye kubera iki? Mu mutwe hari akantu menga katahaze kaba kariyongeyeko. Burya ubwenge bubaye byinshi mu mutwe haragera igihe wumva umenga bwakurengeye, bigatuma akantu kamwe kabe tumwe twa muntu tuvamwo dukeha mu buzima bw'iwawe. Hama murabizi yuko nakunda kurandira, sinkunda kurandira cyane, ariko kenshi mba nkeneye yuko tuyaga ku kintu gishobora kutwubaka, gishobora kutugirira akamaro mu buzima bwa misi yose, mbere no muri kazoza ka muntu. Burya umuntu abaho neza kuko aba yateguye kazoza keza muri we, kandi nta muntu ategurirwa kazoza n'uwundi. Impanuro ye yagusa nonge ndayisubiremo, ntaze hagira umuntu akuhenda ngo akwinjize muri politike. Muri politike nta buzima buriyo. Muri politike si business, politike itandukanye na business, politike itandukanye na buzima bwa misi yose. Kwera ugiye kujoina buzima bwa misi yose, uzo kwiyubaka muri future, muri kazoza, ubake famille yiwawe, ubake ubuzima bw'iwawe bwo mu myaka nka 30 iri imbere. Ariko uri muri politike hari abantu bayisaziramwo bagafata cyo bimariye, kandi bari bafise ivyiyumviro byubaka igihugu. Hakugira rero ivyiyumviro byubaka igihugu, gira ivyiyumviro byubaka ubuzima bw'iwawe, kuko nico gihugu. Burya ukashobora kubaka ubuzima bw'iwawe n'umuryango wawe, n'igihugu woshobora kucubaka. Ariko hanini cyo no gusaba, gira ivyiyumviro byo kubaka famille yiwawe n'ubuzima bw'iwawe. Nico kintu gikuru kiri très important ari nkeneye ko tuyaga. Ivyo bintu rero muzoze murabitandukanya. Hariho kubaka urugo no kubaka igihugu no kubaka kazoza. Ivyo bintu biratandukanye. Hajya umaze kwiyumvira kubaka kazoza, haba hari ibyo biba biri muri ensemble. Yaba muri ensemble uburi ko ubaka kazoza kiwawe n'umuryango wawe uko uzoba uhagaze. Ariko ugapanga kandi ivyo uhora
nsubira inyuma gatoyi ugapanga kubaka kazoza, ivyo bintu barabipanga nta muntu numwe azokugwanya, kiyace gusa stress z'ubuzima ivyo navyo buri hose. Stress z'ubuzima umuntu wari we wese aragira stress mu buzima, akagira ibintu bimuta by'intambamye mu buzima bwiwiwe, ariko uri kurubaka ngo politike uzokwamugwanywa n'abantu abakuzi n'abatakuzi. Uri kunahura uriko wubaka politike canke uriko winjira muri politike uzogwanywa n'abantu bakuzi hamwe n'abatakuzi bose bakugwanyemo, ariko mu gihe uhawe uriyubakira kazoza kiwawe uzopambana n'ibikuraba n'ubuzima bwiwawe. Ico twakwiga ugwaruka twige gucreya business ziwacu zizotwubaka, turekane n'ivyo kukubera ugombye ngo wiga ukuntu uzoteza imbere igihugu ciwawe, uzokwisanga muri politike bazokwinjiza muri system gushika ku kanyuma. Nivyo nari nkene ko tuyaga no munsi, birashoboka sanga kino kiganiro cakuguye neza. Ndagusaba gushira mu commentaire nawe ciyumvire ciwawe, urabona neza na neza yuko politike ishobora kugutunga canke ishumvira cyo kuvavanwa na politike nka twe gugwaruka. Murabona yuko gipasa tukabandanya ducreya ahubwo imigambi ushobora kuduteza imbere, apana imigambi uwitirira igihugu ukazokwisanga muri politike kandi atari byo wari warapanze. Murakoze cyane, mushire muri comment section. Ndabakunda cyane, I love you so much. Ndazi yuko hari abantu benshi bariko badukurikirana bari mu bihugu bitandukanye nka Kenya, South Africa, Mozambique, Canada, Australia na Etazini n'ahandi hose aho buherereye, haba muri Europe. Nizeye ko meze neza kandi nizeye ko kino kiganiro cabaguye neza. Murakoze cyane, love you so much and much appreciate. Mubandaye muroranirwa. Bye.